Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, cane cane tukaza kuraba ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutunzi mu gihugu. Ni mu gihe vyinshi mu mwaka uheze vyagaragaraga nk'ivyananiye abategetsi benshi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bo bakabandanya bavuga yuko abategetsi benshi bamaze kwigwizako amatungo, ndetse abenshi bakaba barihagiye ibisata vyinshi bitandukanye kandi bikomeye vy'ubutunzi mu minwe. Aho bamwe bakavuga ko igisata c'ubutare cifatiwe n'umuryango uhambaye mu gihugu, bakavuga ivy'amafaranga, ivyo kuvunja amahera mvamakungu, ivyo kuzana ibidandazwa bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Benshi kandi ntibirengagiza yuko ari n'amasoko ahambaye cane ya leta agenda harahabwa abategetsi canke se abakenyezi babo canke abana babo kugira ngo iyo miryango yoyo ibandanye ironka amafaranga mu gihe umunyagihugu muto muto wewe ata mahera afise. Ibi vyose benshi bakabivuga barebeye ku ngorane zihari z'igitoro n'ibura ry'amafaranga mvamakungu ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye harimwo ibinyobwa vya Braludi. Bakavuga yuko amajambo abategetsi bashikiriza bobo ata kibazo baba bifitiye kuko n'ubundi ivyo bibashikira ku mahera abanyagihugu bariha mu makori n'amatagisi vyabo. Bamwe bati rero igitoro carabaye umuzi w'ibuye, imyaka hafi 3 iragira ngo ihere. Bati ninde yashatse gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye rero akoresheje ivy'igitoro. Mu mwaka uheze hari amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje mu guhimbaza imyaka 4 yaramaze ku butegetsi. Benshi bakaba baravuze ko aya majambo yarateye ubwoba. Ni ijambo yashikirije ku igenekerezo ya 18 ruhesha umwaka w'2024, aho yashimitse ko hari abantu bashaka kuzana imigumuko mu gihugu bitwaje ubukene bw'igitoro. Ni naho rero yaca avuga ko abarundi ari ntashima. Ni igikorane cyamaze iminsi kibera inyabihanga. Aya majambo y'imigumuko itegurwa yaragarutse. Kandundura kandi yabonetse no mu mpera y'igikorane ku igenekerezo ya 22 ruhesha umwaka w'2024, aho Ndayishimiye yatangaza ko hari indongozi yatumye igitoro kibura maze irabuza rwose ko hari abazana igitoro mu Burundi. Uwo mutegetsi ngo yoba yitwaje ko himirije kudeta mu gihugu, ahane naho ngo yerekana ko ata amafaranga yo kuriha igitoro azoboneka. Bati rero uyu mutegetsi Ndayishimiye yagiraga ate ko amagorwa y'igihugu yose yari kuba arinde. Twibutse ko mu mwaka w'2022 ubwo General Arenguiyome Bunyoni yari akiri umushikiranganje wa mbere aja gufatwa akavanwa muri ico kibanza, ndetse bikaza kuvamwo no gupfungwa kwiwe, vyinshi mu vyabuze mu gihugu vyariko biramwitirirwa, bikavuga yuko we n'akagwi kiwe aribo baboheye igihugu amaboko imugongo. Muri abari bitavye iki gikorane cyose rero baragarutse ku bagabo batatu, harimwo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi, hakazamwo Reverano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD, ndetse na Gervais Ndirakobuca arongoye leta y'u Burundi, akaba ari umushikiranganje wa mbere. Dutanguriye kuri Prime Niyongabo, yarafise inguvu nyinshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Binavugwa yuko arico gihangange ku rwego rwa nyuma gihari kuri ubu mu gisirikare cy'u Burundi, kuko ari nawe ofisi pete ya generali ryuzuye benshi bakunda kwita General Furu, mu gihe Gervais Ndirakobuca we ari umushikiranganje wa mbere. Uyu niwe abagomba gushira umukono bikorwa vyose leta iba igiye gukora, mu gihe umunyababanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nawe ariwe afata ivyemezo vyinshi, kuko igihugu gitwarirwa ku vyumviro biba vyatanzwe n'umugambwe ukirongora aturukamwo. Muti rero kuri Reverano Ndikuriyo vyovyo vyifashe gute? Kuva Reverano Ndikuriyo ahabwa kurongora umugambwe CNDD FDD, ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwako umukuru w'igihugu. Ni kenshi yagize inyifato n'imvugo zisa no gupinga Perezida Ndayishimiye, kugeza naho atangura urukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo guhindura umunyamabanga wa CNDD FDD ataraheze ikiringo. Ndikuriyo afatwa nk'uri ku isonga ry'abitwa ko bagendera mu iragi rya Perezida Nkurunziza. Kuva mu mpera z'umwaka w'2023, Reverano Ndikuriyo yarahinduye inyifato, gasigara aboneka nk'uwahevye gupinga umukuru w'igihugu. Bamwe bati ese none yoba ari we yari yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza?
amasoko yacu akavuga ko vyogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro gitumwa ko na leta nta n'ububasha umukuru w'umugambwe aba afise mu bijanye n'amasezerano leta igiranirana n'abayizanira dandazwa. Aya akaba ari amakuru yavuye mu bamwegereye mu mugambwe. Tukabandaniriza kuri Prime Niyongabo. Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2023 ni kenshi vyavuzwe ko General Prime Niyongabo ashobora kubogozwa amabanga yo kurongora igisirikare cy'u Burundi. N'amazina y'umusubirizi wa General Prime Niyongabo yaravuzwe. Amasoko yacu yemeje ko hariho umurwi w'abasirikare bakuru bahoze muri CNDD-FDD basavye Perezida Ndayishimiye gukura Niyongabo. Ayo masoko aravuga kandi ko n'umukuru w'iperereza yoba yari yatanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya General Prime Niyongabo. Rimwe mu masoko avugana na Prime Niyongabo ryatubwiye ko General Prime Niyongabo yagezaho aremererwa akiyumvira gusaba umukuru w'igihugu ko yomuhindurira amabanga. Muti none General Prime Niyongabo yoba ari we yaragezaho yumvira gutera kudeta akandikira abazana igitoro ko bobireka. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yatubwiye ko atari General Prime Niyongabo yakoze ico kintu, ahubwo amasoko yose akavuga ko intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatumye Ndayishimiye na Prime Niyongabo basubira kwegerana. Muri kino gihe Vice Ndayishimiye ngo arizigiye cyane ko Prime Niyongabo yomukingira abogerageza kumutembagaza. Bamwe bati rero bitabaye abo bagabo babiri urundi yogira ubwo bubasha yoba ari Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta. Umuntu avuga ko afitaniye imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere. Ikibazo cyo kumenya nimba bishobora kubuza igitoro ko kiza, amasoko yacu akavuga ko nk'umukuru wa leta ibigenewe ivyo bitoro ko Ndirakobuca yoshobora kubuza ko igitoro kiza. Ikigoye kwemera nuko yokubaka kubikora ku mugaragaro akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose yibaza ko Ndirakobuca nawe atoshobora kwikwegera gutyo. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yo yatubwiye ko umukuru w'igihugu yikeka rwose ko Gervais Ndirakobuca hari imigambi mibi yarimwo. Yoba anamukeka ko hari amanama akora mu kinyegero bugorovye akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri kamyonete imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hakaba hari n'abandi bategetsi bo hejuru cyane bakekwa ko nabo nyene biyoberanya bagiye muri izo nama. Ntidushimye kuvuga amazina. Bamwe bati iri rashobora kuba ari rementanya ryariko rirakorerwa Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere. Ubundi kuva mu mwaka uheze ubwo ari imbere y'inama nshingamateka Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere yavugiye mu nama nshingamateka katanyisha afise ku kibazo c'igitoro abegereye Perezida Ndayishimiye barashavuye cyane. Ni mu gihe hari n'inkuru yagiye habona ivuga ko hari n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mu iperereza mu gihe yari guhirahira agatangaza ko atanze imihoho. Ngo birashoboka ko ubu naho abo mu ruhande rwa Perezida Ndayishimiye baba bagira bate kuri Ndirakobuca ibijanye n'ibura ry'igitoro. Imvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje ico gihe gisa n'idahuye n'ukuri. Ni mu gihe mu nama nshingamateka uwahoze ari umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yerekanye neza ko Burundi bufise ingorane ikomeye yo kuronka amafaranga mvamakungu yo kurangura igitoro. Mu ijambo Perezida Ndayishimiye yashikirije abarundi bose nawe yarerekanye ko ingorane y'igitoro iva mu ibura ry'amafaranga mvamakungu kubera abarundi bashora ibintu bike hanze. Perezida Ndayishimiye kandi yarerekanye ingene abarundi basigaye bagura imiduga myinshi amapikipiki n'amamashini yo gukwega amazi no kwatsa amatara bigatuma hanyobwa igitoro cyinshi. Ntaho uzi ingene rero Perezida Ndayishimiye ngo yadukanye ivy'umutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu gihugu kubera umugambi wari uhari wo kumutembagaza ku butegetsi. Bamwe bakavuga ko bishobora kuba ari ivyitwazo yoba agera ate ku mutegetsi umwe nk'uko vyagendeye General Guillaume Bunyoni yagirizwa ko ari we yanyegeje amahera menshi muhiriwe akagirizwa ibura ry'igitoro mu gihugu, ibura ry'ibinyobwa vya Braludi ndetse n'ibura ry'umwavu w'ikizungu mu banyagihugu. Ikindi kigoye gutahura kandi ni ingene umutegetsi yagirizwa ivyo bintu biteye ubwoba gutyo yoba yarababariwe na Perezida Ndayishimiye. Aha niho benshi bari basavye Perezida Ndayishimiye gutomora neza ivyo yariko aravuga bijanye n'abategura kugumura abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu ntumbero yo gutegura kudeta. Bamwe bati mu bategetsi harimwo amabanga ahambaye cyane kandi akomeye gutahura. Ati ni gute
nimba umukuru w'igihugu avuga ko hari ababa bashaka kumutembagaza mu butegetsi wewe yoreka bakabandanya bidegemvya mu gihe azi ko n'ubundi nabo bari bafise uwo mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Benshi rero bakabona yuko ibintu bishobora kuzogorana cyane mu gihe cy'amatora, kuko abanyagihugu benshi kubandanya n'ubu ngo batizigiye umugambwe CNDD-FDD baravye bimwe mu bibazo canke se amagorwa barimwo, bakavuga yuko iburabuzwa kandi rya Gatorwa Rwasa umugambwe CNL naryo bishobora kuba rifitaniye isano n'ibibazo biri mu gihugu kuri ubu, bigaragaza ko abarongoye CNDD-FDD bafise ubwo bwo kuzahangana nawe. Ni mu gihe makuru arabana n'ivy'umutekano, ibihugu bigize umugwi wa G7 bisaba umuhari wa M23 kuva mu turere twose umaze kwigarurira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu itangazo ry'abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu bitunze cyane ku isi bigize umugwi wa G7 bagira bati: dusavye M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda guhagarika kugira ibitero mu mpande zose. Reka iyi nkuru nayo tuyibageze ko mu buryo burambuye. Ibihugu vya Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu bwa Buraya bose bariyamiriza ibitero vy'umuhari M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cyane cyane ifatwa rya Minova, Sake na Goma. Mu itangazo ry'abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu bitunze cyane ku isi bagize umugwi wa G7 bagira bati: dusavye M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda guhagarika kugira ibitero mu mpande zose. Duteye akamo ko gukingira vyihuta abasivile. Ivyo bihugu vyasavye kandi guhagarika imfashanyo yariyo yose ihabwa M23 hamwe n'indi migwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Vyongera koko ivyo bitero ari ugusuzugura vyeruye ubwigenge no kuvogera ubutaka bwa Kongo. G7 ikabitera ivyatsi umugambi w'umuhari wa M23 wo kubandanya kwigarurira utundi turere mu ntara Kivu y'Epfo. Inkuru zikavuga ko abagwanyi ba M23 ubu bariko baragaba igisagara ca Bukavu, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Ibitero vya M23 biheruka vyatumye igitigiri c'abasivile bataye izabo ciyongera biteye ubwoba Igoma hamwe no hirya no hino mu buseruko bwa Kongo. Ku bihumbi amajana n'amajana bari bamaze guta izabo kuva M23 itanguye ivyo bitero mu kwezi kwa Nzero. Umugwi wa G7 ukavuga uti turemirije ingaruka mbi ziturutse ku bitero bishasha vya M23 n'ingabo z'u Rwanda zije guhura n'ivyahuha ku kaga abantu bari basanzwemwo. U Rwanda rwo rukaguma ruhakana ko atanga barufise mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu bigize umugwi wa G7 bateye akamo ko haba inzira yihuta kandi ikingiwe yo gushikiriza imfashanyo abasivile, kandi ko abakozi bajejwe gutanga imfashanyo bategerezwa gukingirwa. Ivyo bihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi vyongeye ko uti: duhamagariye impande zose gusubira ku meza y'ibiganiro no gushira mu bikorwa ivyo biyemeje mu biganiro vya Rwanda. Dusavye M23 kuva mu bibanza vyose yigaruriye. Dusavye kandi impande zose kwemera ibiganiro vy'amahoro no gutora inyishu y'iyo ntambara biciye mu biganiro. Ivyo bihugu vyavuze ko bishigikiye vyivuye inyuma MONUSCO mu gikorwa cyayo cyo gukingira abasivile no kugarukana amahoro muri ako karere, binahamagarira kandi impande zose kubahiriza ubutumwa bwabo. Iyo tangazo ryibukije ko ibitero vyose vyokorwa ku ngabo za ONU zagiye kubungabunga amahoro bidashobora kwihanganirwa. Uti turiyamirije ibitero vyose vyagizwe ku buserukizi bw'ibihugu i Kinshasa. Duhamagariye abategetsi ba Kongo gufata ingingo zose zikenewe mu gukingira izo nyubakwa kuko biri mu nshingano zabo nk'uko biri mu mategeko mpuzamakungu, niko iryo tangazo ribandanya ribitomora. Abashikiranganje b'imigenderanire b'umugwi wa G7 bahojeje imiryango y'abasivile n'aba ONU bishwe bari mu butumwa bwa MONUSCO ndetse na SAMIDRC mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe benshi bavuga ko ibintu bikomeje kubandanya biba bibi cyane mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho intambara zoba zigiye kuva mu gisagara ca Goma zigashika no mu gisagara ca Bukavu, aho umugwi M23 wavuze ko niba waramaze kwigarurira bimwe mu bice bihambaye cyane birimo Masisi na Goma,
na Minova boba bagiye kwadukira ibice vyo muri Kivu y'ubumanuko kugira ngo nabo barabe ko igisagara ca Bukavu bogifata. Tubibutse ko ingabo z'abarundi kuri ubu arizo ziriko zirakingira umutekano abategetsi bahambaye b'ico gihugu harimwo n'abajenerali mu gisirikare ca Kongo bahungiye i Bukavu. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ni Umuhuza TV Imana iba hezagire.